Ibyakozwe n'Intumwa 17 umurongo wa 6. Mwami Imana ndagushima ku mwanya mwiza umpaye wo gusangiza abera ijambo ryawe. Ndasaba ngo mpwemu wawe wewe azi imitima yacu aho ari wayikorera ayikureko yongera yitahuze ico ugomba, natwe tubikoresho byawe by'icubahiro mu izina rya Yesu, amen. Byakozwe n'Intumwa 17 umurongo wa 6. Nanse kuvuga imirongo myinshi kubw'umwanya, ariko ndavuga umurongo wa 10, umurongo wa 6 gusa. Bababuze bakwegera Yasona na bene data bamwe imbere y'abaganza igisagara, barasemera bati abateye isi yose umugumuko bashitse nino. Haleluya. Ijambo rigufi, ariko icyo shaka kuvuga nuko Paulo na Sila bamaze gutangura kujana ubutumwa bwiza, hageze ahantu bashika aho bita i Tesalonike. Bashize i Tesalonike bavuga ubutumwa muri sinagoge. Bamaze gutangura kuvuga ubutumwa, abantu benshi barizera, bumva ubutumwa bwiza. Abantu baravuga bati abantu bagiye kuduhererako kuko abantu benshi bariko barizera. Paulo na Sila bahabwa indaro n'uwitwa Yasoni. Uwo mugabo yari umugabo yakiriye ubutumwa bwiza, ariko kandi ahindaro abakozi b'Imana. Ibyariko biraba muri ico gisagara cy'i Tesalonike bikwira ahantu hose yuko hari ikintu cabaye. Hari abantu baje, hari abantu binjiye mu gisagara, kandi abo bantu baramaze gutangura gukora ivyo batanguye. Bavuze ubutumwa, ubwo butumwa bavuze twabonye abantu benshi bariko barabakurikira. Rero ntidushobora kubareka gutyo, dutegerezwa kuja kubarondera kwa Yasoni. Bahaguruka ari gitero baja kwa Yasoni. Ico bari bagamije kuronka kwari ukuronka Paulo na Sila. Bashitse kwa Yasoni, ijambo bavuze yariri, mumve barisubiremo. Bababuze bakwegera Yasona na bene data bamwe imbere y'abaganza igisagara. Bamaze kubabura kwa Yasoni, baca bafata Yasoni wenyene n'abo mu nzu yiwe babatwara imbere y'abakuru mu gisagara. Bavuga bati, barasemera bati abateye isi yose umugumuko bashitse nino. Aha niho nshaka guhagarara. Uko bafata Paulo na Sila, aba bagabo b'i Tesalonike bafata Paulo na Sila nk'abagumutsi. Ariko kandi bavuga ngo aba bantu baje turazi n'inkuru zabo ngo bateye isi iki? Umugumuko. None ko bateye isi umugumuko, baje bashitse n'iwacu. Ikibazo kihari ngaha, mbega aba Paulo na Sila bafatwa gute? Kubera iki Paulo na Sila babita ko arabagumutsi, bazaniye isi umugumuko? Kubera iki? Mu Cyongereza bavuga ngo ba bantu bafashe isi ngo bakayikubita up and down, upside and down, barayiduza bongera bayikubita hasi. Abo bantu n'abantu ki? Abantu bato, abantu basa nawe nanje, abantu basanzwe. Bamwe muri bo bari abantu basanzwe. Turavye abigishwa ba Kristo, abenshi barabarovyi, bari abantu batize, abandi bari batoza kori, abandi bari abantu basanzwe, ariko kandi harimo n'abandi bizi ibyagezwe. Ariko abo bantu isi yari itanguye kubamenya ko bafata isi bakayiduza hejuru bakayikubita hasi. Mbega izo nkomezi bazikura he? Aba bantu si abantu basanzwe. Ikibatuma baba badasanzwe nuko bari bafise Kristo muri bo. Ndabwira umuntu yizeye Kristo ashobora kuboneka nk'usanzwe, akora kazi nyene ko mu biro cyangwa aterura imizigo, ariko ashobora gufata isi akayiduza hejuru akayikubita hasi. Haleluya! Aba bantu si abantu basanzwe kuko bizera Kristo. Bari baramize Yesu,
bari buzuye mpwemu yera. Iki nicyo cyatuma isi baraba ikavuga ngo aba bantu turagowe, tugiye kuduzwa hejuru dukubitwe hasi. Ndifuza kubona Imana yuzuye abantu buzuye Imana, buzuye mpwemu yera, badatinya. Ariko kandi abo bantu bavuga bati systeme y'isi turayizi, turagomba kuyiduza hejuru tuyikubite hasi. Systeme y'isi ivuga ibintu byinshi. Isi iravuga ngo hayaga bangana, ariko abuzuye mpwemu bavuga ngo twese turi umwe muri Kristo Yesu. Nico gituma iby'isi ivuga aba bantu bari barahisemo kuvuga ibitandukanye n'iby'isi ivuga. Nico gituma isi iri kwirabaraba yavuga ngo aba bantu baje kuduhindurira ibintu. Hari ibyo tumenyereye, hari ubuzima tumenyereyemo, hari amaprivilege yacu. Isi yuzuye mu rwanko, yuzuye mu kwikunda. Harakeneye abuzuye mpemu bayiduze hejuru, bayikubite hasi mu izina rya Yesu. Niba yikubita hasi mu kuyonona, ahubwo nuko bazana ubundi bwami barimwo. Ubwami barimwo, rya sengesho Yesu yavuga ngo ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bikogwe ku isi nk'uko byateguwe hehe mu ijuru. Imana ikeneye abantu nk'aba. Ayisi baraba ikavuga ngo ko bamaze gushika turagowe. Ariko kandi nashaka kubwira isi ntimugowe, ahubwo murahiriwe, kuko hari ababinjiyemo bafise ubundi bwami. Mbere uko mugenzi wawe uti mbega uri muri ubwo bwami? Aba bantu kugira ngo bashike kuri uru rugezo ntibyari bisanzwe. Yesu yarababwiye ijambo rimwe agiye kugenda, bafise ubwoba bizogenda gute, ntituzi neza ingene bizogenda. Yesu arababwira ngo nimurorere i Yerusalemu, muzohabwa iki? Ubushobozi. Ubwo bushobozi buzoburonka mpwemu yera niyabazako. Ubwo bushobozi buzora ubwiki? Ubushobozi bubakwegera money transfer. Muzohabwa ubushobozi bwa miracle. Ariko yababwiye ngo muzohabwa ubushobozi bwo kunshingira intahe. Intahe iruta miracle. Intahe iruta kuvuga mu ndimi, ariko intahe igaragaza Kristo ahindura. Haleluya. Muzohabwa ubushobozi. Rindira gusa, nimurindire. Ico gihe bararindiriye, babandanya bizera basenga. Umunsi urizina ngo haza igihuhusi kiva mu ijuru, kiraza ngo bose buzura mpemu yera aho bari batangura kuvuga mu ndimi. Ariko abandi barafise ubwoba, barahagarara bashingira intahe Yesu. Bamwe muri bo bemeye gupfa bacuritswe ku musaraba, abandi bemera gupfa batawe mu mavuta, abandi bemera gupfa batawe mu kizinga. Ariko ibyo byose naco byari babwiye kuko bari bafise ubuzima bakiriye, ubuzima budashira. Isi irakeneye abazana ubundi bwami buhindura systeme y'isi. Isi irimo systeme nyinshi, navuze imwe muri izo ngo hayaga bangana, ataco dusangiye ntituvugana. Isi ifise ibintu byinshi shira imbere. Isi irashira imbere ibyaha biruzuye mu isi. Hari naho tubisiga, isi bisiga ibyaha kuboneka ko ari ibyaha, bikaboneka kumenga n'ukwifasha cyane n'urukundo. Ariko urukundo gukuri rukeneye kuzanwa n'abari mu bwami bw'Imana, bagaragaze igitandukanye, ihushane ni systeme y'isi. Aba bagabo kugira ngo bashike kuri urugezo byagenze gute? Aba bagabo bagendanye na Yesu, aba bizi ingene Yesu asenga, aba basomye baributswa ibyo Yesu yasize avuze. Aba bantu barigiriye inama yo kuja hamwe, basangira ibyabo, babana nyakubana, baterana intege. Ugize ikibazo bandi bakamushikako, bakuzuzwa izindi nguvu n'inkomezi, akabandanya urugendo kugira ngo bashika ahantu bafata isi bakazana ihinduka, kubera systeme y'isi iveho haze ubwami bw'Imana. Aba bantu bari abantu bafise ubundi buzima.
hari icyo bari barigishijwe. Hejuru yabyo barabasenzi, barasenga. Uno munsi abantu benshi tumiragura amajambo y'Imana, ariko amajambo y'Imana agaca ahera mu mutwe, kuko ntamanuka. Amanuzwa n'iki? N'igikombe cy'amasengesho, igikombe cy'ukwemera guhamwa, igikombe cy'amasengesho. Abenshi ubuzima bwabo tubufise mu bwenge gusa. C'est une foi rationnelle, mentale, y'ubwenge gusa. Ariko turakeneye yuko amasengesho afata ivyo twizeye akabihindura bizima mu bugingo bwacu. Abagabo rero ntibari ku isi kugira ngo binezereze. Mu Baheburayo 12 niho bavuga ngo bari nk'inyambukira, ntibari bafise aho baba, bari ingenzi, bari bazi yuko habaye, ariko bafise iwabo ariko baraja. Bari bafise kwa bari bazi neza yuko naho baba mu mahema, igikuru barabikiwe inzu umwami Yesu amaze iminsi ategura. Bari bazi ko bafise ijuru barindiriye. Mbega kino gihe abakristu barazi ko ari inyambukira, ari abantu barenga, canke benshi bavuga ko twashitse, cyarakemutse, twarashitse. Ariko nashaka kukwibutsa, iyo wiyumviriye ko washitse, ko byose byaheze, ntushobora gufata isi ngo uhindure na systeme yayo, kuko ubwami bw'Imana butandukanye n'ubwami bw'inosi. Ubwami bw'inosi bufise ingene bubayeho, ariko ubwami bw'Imana buduhamagarira kugaragaza les valeurs, indangagaciro z'ubwami bw'Imana. Abana bazivuze nga amahoro, urukundo, umunezero, kwihangana, ingeso nziza n'ibindi byose bisa gutyo. Ivyo bigaragaza ubwami bw'Imana. Aba bantu b'i Tesalonike bagira ubwoba, ariko kandi ubwo bwoba bwari butewe yuko ibintu byabo bigiye guhinduka. Ico duha umwe wese ahari akaba yuzuye mpemu, yuzuye Kristo, akazi arimo, akazi mukora, ejo ni lendi ni konje, mardi mugiye kuja ku kazi, ariko ku kazi bakeneye kubona yuko ibyo ukora bitandukanye n'iby'isi isaba. By'ukuri aba bantu baje kuduhindurira ibintu. Muzohamwa. Yesu yaravuze ngo nimba barampamye namwe bazobahama, nimba barashimagije canke bakanezerwa nawe uzonezerwa. Ariko ntidukwiye kuba abikura mu muhamagaro Kristo yaduhamagariye. Ejo mugiye kuja ku kazi, hari igihe wumva umenga two kwigumira ngaha mu masengesho no guhimbaza Imana no gutazira, ariko aho Imana ikurindiririye saha, kuko hasi urara mu muhana iwanyu, urara mu rugo, ufise umugore, ufise umugabo, ufise umwana, ariko kandi ufise n'abagukoresha. Abo bakeneye kubona ubwami bw'Imana bugaragara mu buzima bwabo, maze ubwami bw'isi buduzwe bukubitwe hasi. Ivyo bizoshoboka nitwiha Imana. Intango ya byose no kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza ubugingo bwawe. Igihe umuhaye ubuzima bwawe, wemeye ngo ntacyo nshoboye kandi sinshobora kwikiza, umwe gusa niwe yapfiriye ibyaha byanje. Uwo yapfiriye ibyaha byanje arashobora kwakira ibyaha byanje, nanje akamukugororoka. Uno munsi biracashoboka yuko bataraho ubugingo bwabo Kristo Yesu, uno munsi n'umunsi wabo. Birashoboka, kuko ntuzi igituma watumiriwe hano hantu. Birashoboka kumaze imyaka myinshi uri kuriyumvira uzazaniwe, ndabikore ndabikore. Mbega ubwo ntacyo uzobura? Ego hari icyo uzobura, muga hari n'icyo uzokunguka. Hari ibibazo byinshi, wopfuma ubura iby'isi ariko ukaronka ubugingo budashira, kuko tutazi umunsi n'isaha tuzovira hano ku isi. Abantu bafise ubwami bw'Imana, Bibiri ivuga ngo abo nta rubanza ruzobatsinda. Nashaka gutumirira wowe utaraha Kristo ubugingo bwawe ngo witegure. Uno munsi arashobora kuguharira ubuzima bwawe ukaba bushasha, ibya kera bikaba bihise, ugatangura bishasha nawe. Icyo gusaba no kwihana
nukumwizera. Ndabisubiramo, icagusaba ntagusaba ishikanwa, ariko gusaba yuko wihana. Subiza ibyo byaha, muhe ibyo yapfiriye, ariko kandi wizere ko ari we wenyene ashobora kuguha ubugingo budashira. Arashoboye kugukiza. Nashaka kubanza kuvugana nabo bantu imbere yuko mperaheza n'abamaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Hamwe uriyumvira ko ufise inyishu y'ibibazo bikuracamo. Hamwe uriyumvira ko ufise uburyo n'amayeri ushobora kuzobikora kugira ngo bitunganye. Ariko nashaka kukubwira ngo hariho umuruho mwinshi udahezwa n'ubwenge n'uwo guha amahera angana gute udashobora gukira. Bibiliya irambwira neza yuko ngo bose bakoze ibyaha. Icaha carononye ivyizigiro by'umuntu, icaha carononye ivyiyumviro by'umuntu. Ngerageza kwiyumvira ibyiza, uravuga uti ngerageza kwiyumvira ibyiza ariko nama mu bibi, sinzi igituma nisanga muri bya bindi. Igihe ushatse kugumura umwami w'ubuzima bwawe, niko bizogenda, uzonanirwa igihe cyose. Gushika umunsi wumvise umubabaro, ariko kandi Imana ikagushoboza ikagutahuza yuko ushobora gukira. Nta kindi cyo gukiza atari kwizera umukiza, ukamuha ubugingo bwawe, agaharira ibyaha byawe, akakwandika mu gitabo cy'ubugingo, ugatangura kuba muri wa mugwi babazana ubwami bw'Imana mu isi, utandukanye n'ubwami bw'inosi. Nagomba gusenga, uce bugufi, fata umwanya mwiza wo gusenga. Yesu, Yesu nguha y'umutima dingaye byose. Ica Yesu agomba n'umutima wawe. Birashoboka ko bagusabye amahera menshi, wanagerageje gutanga amahera kugira ngo wumve ko wokundwa, wokwemegwa, wohabwa agaciro. Ibyo byose n'ubusa. Yesu akeneye umutima wawe. Niwe mahoro yacu, niwe byizigiro by'ubugingo budashira. Uri hano wumva ko ukeneye Yesu mu mutima wawe, aguharira ibyaha, utangura ubuzima bushasha nawe. Aho wicaye uduze urutoki, ndashaka gufashanya nawe gusenga. Aho wicaye uduze urutoki, ndashaka gufashanya nawe gusenga. Urakeneye ubuzima bushasha muri Kristo Yesu. Uduze urutoki aho uri, dufashanye gusenga. Haleluya. Yesu nguha y'umutima. Nabonye badugije intoki, muduze intoki neza, ndashaka gufashanya namwe gusenga. N'umunezero igihe uhisemo guha ubugingo bwawe Kristo Yesu. Nuko ubuhisemo kandi yuko Satani asubira gukinisha ubuzima bwawe, yuko Kristo abuganza, aburongora. Mumfashe nk'ishengero twakira abo bantu imbere badugije amaboko, muze hano imbere mwihuta. Karibu hano imbere, mubakomera amashi. Haleluya. Imana ihezagirira bene data w'umutima Imana yaganirije imitima yawo. Aba ni ab'agaciro imbere y'amaso y'Imana, ni ab'agaciro imbere y'amaso y'Imana.
kuko mpwemu ni wakonvenga, ni watahuza umuntu umutima wiwe. Kuvuga ngo bagendewe na mpwemu w'Imana. Reka ko bahisemo guha Kristo ubugingo bwabo, tubafashe gusenga. Uhari masengesho yo kwihana ibyaha no kwakira no kwizera igikorwa Kristo yakoze mu buzima bwabo. Dusubiremo aya majambo. Bibiliya ivuga ngo umutima ni umuntu yizeresha akatuza akanwa akabona agakiza. Muri hano kubw'ijambo mwumvise hari ico ryakoze mu mitima yanyu. Ijambo niryo rizana kugoroka mu mutima w'umuntu. Natubarongore mu masengesho yo kwatura, uraza kwatura muvuga ati Mwami Yesu, duciye bugufi, turi hano imbere yawe. Ijambo ryawe riravuga ngo nitwugurire imiryango, nitwugurire imitima yacu, uraza ubane natwe. Turakugurira imitima yacu. Ngwino Mwami Yesu, winjire mu mitima yacu. Ngwino tubere umwana, utubere umukiza. Waradupfiriye, warabambwe, ariko warazutse. Uyu munsi uri muzima. Rero turakwakiriye. Ufite amazina yacu mu gitabo cy'urupfu, uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze ku ngabire y'agakiza iyo wazanye, natwe turayakiriye. Ubane natwe mu buzima bushasha, ushishikare kutwambika inkomezi. Ni mu izina rya Yesu dusenze dushima. Amen. Reka dukomere Imana amashi, tuvyaguruke tubasengere twese kugira ngo Imana ibakomeze. Mana, turaguhaye icubahiro, tukweretse umwe wese muri abo. Mana, uzi ico bamaze gukora mu mitima yabo. Niwe worosha imitima, umutima wose Mana ugaca bugufi. Oh Mana, ukakwakira kuko ukunyotewe. Rero turagushima. Ico twizera nico ijambo ryawe rivuga, nk'umuntu yizeresha umutima ngakaronka ukugororoka. Turagushima ko nabo bamaze kubaho kugororoka kubwo kwizera biciye mu kwatura. Mana, twizera ko agakiza kabo. Uhabwa ishimwe, uhabwa icubahiro. Mana, ushishikare kubuzuza mpwemu, ushishikare kubakomeza, ubahe gutsinda ivya kera, ubahe kugendera mu buzima bushasha, ubuzima bw'amahoro n'umunezero. Oh haleluya. Mana, babone igitangazo uyu munsi cy'ukwizera n'ukwatura. Urakoze kubw'intsinzi. Ni mu izina rya Yesu dusenze dushima. Amen. Hallelujah.